Baramutse duhura n'umuryango umwe bw'Iburayi hamwe n'ibihugu biwukoze kugira ngo tugire ibiganiro vya politike dusanzwe dukorana. Ni ibiganiro bigira ivya kane kuva aho twatanga kuganira nabo umwaka uheze mu kwezi kwa kabiri. Ikiganiro c'uno munsi rero kije ari cambere kuva aho uyu muryango w'umwe bw'Iburayi ukuriyeho ibihano ku Burundi. Ubu rero twashoboye kuganira ntitwavuganye ivy'ibihano. Ivyo vy'ibihano vyaguma bidutakariza umwanya. Twaganira ibijanye n'imigambi y'iterambere yo gufashanya hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu, na cane cane mu bijanye n'urudandazwa, ibijanye vyo kuzana abagwizatunga bava mu ivyo bihugu no gushira imbere uruhara rw'umukenyezi n'umukobwa mu bikorwa vy'iterambere mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubu rero dutandukanye tuvuga yuko tuzobandanya ibiganiro, ni ibiganiro bijanye n'amategeko agenga amasezerano yagizwe hagati y'ibihugu vya Afrika, Caraïbe na Oceanie n'ibihugu vy'umuryango w'umwe bwa Burayi. Ivyo biganiro rero kumbure mwasha kwibaza ati none ko bakuye ibihano none muguma muganira iki? Ni ibiganiro rero vyamaho na kabiri mu mwaka tuzobandanya kugira ngo dushobore gukorana dutsimbataze imigendanire hagati y'ibihugu vyacu kandi n'abene gihugu bacu bashe kubona akarusho. Ngira ngo ibindi birashobora kuba nkomeza 6 canke arenga gato.